inyungu nakuyemwo ni nyinshi ariko ikintu ca mbere no munsi ndafise respect y'abantu par rapport yako kazi nkora ashobora kuzogira nk'ikiganiro ciwanje ciwa ya nkigisha abandi yego kuko no munsi abantu nigisha guteka donc ndakora n'uwo mwuga wo kwigisha guteka donc nico n'ikintu ahantu byanshikanye nayo nyene n'intambwe natanguye ntafise ikibanza nakiramwe abantu uno munsi nariyubakiye ikibanza nakiramwe abantu co no hanura nuko wo kwicara bakiyumvira kwanza ikintu kiri prioritaire mu buzima bwabo nimba gusa neza aico kiza imbere maze ico kintu gishira imbere ntabwo uzokwishikana kuko kugira utera imbere inda kwanza kwicafuza ugaca ukicisha bugufi ya ugahera hasi donc ikintu babwira bicare biyumvire ikintu bakeneye gushikako mu buzima ndabankuraja tushire ivy'ubusirimu ku ruhande byo kugara ku ruhande hama tuje hamwe dukorana ikintu kuko twese turazinanye. Hello bakunzi ba Abuja TV mwaramutse canke mirevanye no mwerereye nkuko mumenyereye musanzwe mubibona kuri micro muri kumwe na Krista behind camera mutse turi kumwe na CK the professional musanzwe mumenyereye ko mbazana ibiganiro bitandukanye namwe kuzandabazanira abastar abanyagihugu basanzwe kugira tumenye ubuzima bayimo muri kano kanya turi kumwe numwe mu basore mbega tuzaniye iki tugatumwumvirize twumve ibyo gira tubwire mukomeze mukurikire mwumve mbega niki muri kano kanya tugiye kumva mushaka ko hari ubwa mbere mugiye kumubona cyangwa se musanga mumuzi byinshi murabimenya dukomeze dukurikire turakwakira ku mikoro za Abuja TV. Sawa meze neza yego turashima kumengo ntwe nandi ndiye ko mumbaza amazina yanje mbona umengo oya nyine nari nkwakire kugira ngo banze wisange muhira neza di bon meze neza yego umunsi wagenze gute? Wagenze neza turashima ya kazi kagenze neza katanguye neza nubwo katarahera ariko umunsi ni sawa ya nubwo mbere ugiye kuboneka kuri kamera za Abuja TV ego okay hari nk'abantu bashaka ko ari ubwa mbere bakubonye widondora mbega bari ko babona nde ni muntu ki byinshi nyine nk'umuntu mukuru ego amazina abavyeyi bampaye ni Icintuka André Bernard nkabanzwe ugazina kanje kubuhizi yari chef kaziuska ndumu chef cuisinier nkaba ndabimazemwo imyaka hafi 5 ya nkaba ndi n'umunyeshure muri kaminuza niga ibijanye na sciences politiques et relations internationales mwe mwumvise umuntu turi kumwe rero ngo n'umu chef cuisinier nabwiye ko nzohora ndabadendera abantu bose kugira ngo twumve ubuzima bayimo tugiye kuganira mbega akazi kiwe murabona sinavuga ngo umwana w'umuhungu abwo n'umusore bimwe mu buzi dushaka kuba dutinya canke batinya agiye kutubarira mbega akazi kawe gatanguye ryari byagenze gute kugira ngo bimvire gukora kajya kazi. Nabitanguye muri 2016 none nabigize umuntu agiye kubigira umwuga maze kubona ko inshuti n'abagenzi bakunda ibintu nteka bambonamwo ikintu batabona mu bandi bakwizinye and then ndavuga ati iyi talent il faut d'exploiter kandi ndayihe n'agaciro kuko ico gihe ntabaje nka jewe bakorera muri ivyo bintu bayakorera mu yandi myuga nk'iyo gucapa kuririmba ibintu nk'ivyo mugabo jewe j'étais le premier mu jeune tungana yarazanye ico kintu du coup ya niho nagiye kugira umwuga hama sanga abantu bibagwa neza bavyakiriye neza. Warateka muhira? Ego niho watanguye kumenya guteka nyene kubizi nta mukozi mwirwa murondera rero warabyikorera? Oya sinabikora misi yose nabikora nko muri weekend nkushaka guhindura tagira bya bindi tumenyere bya misi yose kwabatingira akantu ka weekend nyene ugasanga ndagiza akantu ka bya bakabaryohera fe niho nagiye kubonera talent yanje ya nyuma yo kwibuna byagenze gute? Niho naciye ngenda kubigira umugabo nabigiyemo ntazi neza aho bizonjana maze kubijamwo nkabona abantu bavyakiye niho nagiye kubona ko ari ikintu nkuriye. Wacuja ku ishuri wagiye ku ishuri donc uriga canke wabandanyije ko nyene ubyimba nkuko wabona ko ubizi guteka ntiwigeze uja ku ishuri babyigisha?
oya j'avais pas besoin kuko iyo mwanya yo kubyigisha usoma ibitabo cyangwa ukaraba ibiganiro bimwe bimwe online kuko n'umunsi avec la technologie uracceda ku bintu byinshi facilement niko niho nagiye gukarisha ubumenyi bwanje muri ibyo bintu cyane specialize mu bijanye na fast food ari byo nkoreramo n'ubu ubu nyukorera he fise ikibanza nubatse muhira niho nakirira n'abantu baje kugira gufungura cyangwa abantu bafise imanza urashobora kurangira abantu nyene ahantu ukorera ego ni muri Royal 1 avenue d'août ni nyuma ya juste nyuma ya jardin public ego uvuye kwibarabara bita kujya tapis vert bon jena iki kibazo no kubaza kuri jewe simba nshobora gutahura nk'umuhungu ukuntu ajya mu gikoni agateka ibintu nk'ibyo tumenyera abatipe nyine abatipe usanga biga nk'abavuga ati je ibintu byo guteka sinshobora kuja mu mbabura shobora iki nyine babasirimu ukuntu biga wewe ntibyigize bikugora ngo wiyumvire ugati umwuga ngiye gukora abazaba bantishamo ijisho canke wiyumvire ibindi canke abantu usanga abagenzi baraguca intege nta bantu baza baguca intege bavuga ati ibyo bintu bihebe donc bikubereye canke ako kadisiko ego yo niyo ntambamye ya mbere nagize donc barabona ati umuhungu wo mu Irohero yakuye muri ville aho kazi agiye gukora saki wiwe uko bavuga ati ako nakazi k'abantu bato ngabo nta valeur abagaha mugabo cadavuga ati simbona igituma noreka gukora ikintu nkunda ise muri jewe kubera image bagifiseko duko naciye mvuga ati ahubwo s'il faut que jewe mpindura vision y'abantu papa y'ico kintu reka dabikore nemere ego au début ntizoba byoroshe mais ngumizeko hama bazote babona agaciro kako kuwo mwuga donc naremeye iminsi ya mbere ndebe byoroshe mais nahigeze no guhagarika mu nyuma ndabisubira mugabo ndavuga ati quand même y'abantu bari nyuma yanje bakunda cyo yoba nkora kandi basupportinga ndavuga ati reka mbandanye shemwe inguvu en tout cas tota abantu bazohindura mentalite babibone neza kandi no munsi hari n'abandi bajene batanguye kubijamwo kubera barabonye ko umwuga ugayitse vraiment maze kwijamwo urabona ko ari ikintu aho gukora umwuga mwiza kandi yawotunga n'abantu nimba atari ibanga hariho abantu bashobora kubabona akazi kawe canke nawe ukabona akavuga ati kakazi ni fresh nko kuri kurabivuga ko mu gutangura ntibyari byoroshe mugabo aho bigeze urabona ko ari sawa niki kintu akazi kamaze gushikanaho mu buryo bufatika ubu nk'ubwira umuntu ati je uri kuramuhimiriza gukora ako kazi ngamwe ati je nakuyemo ikintu gifatika barakuyemo canke inyungu runaka barakuyemo ako kazi kawe inyungu nakuyemo ni nyinshi ariko ikintu ca mbere no munsi ndafise respect y'abantu par rapport yako kazi nkora ego sakazi kajanye ngo n'amashuri nize ubya ndabisa respect par rapport yako kazi nkora ukuntu naje byasama eduke muri jewe kumenya kugira patience kumenya byafashe no kumenya n'abantu batandukanye biragufasha no mu yandi madiri ushobora kuronka kuko nka jewe papa y'akazi nkora aya ma opportunité ndonka yo guhura n'abantu dupfuye duhuye hama tukaganira nkaronka eraho izindi opportunité urumva nkamenyaho n'ibindi bintu ushobora kuzokoreramo novuga gute byegeranye n'uwo mwuga ndashobora kuzogira nk'ikiganiro ciwanje ciwa nkigisha abandi yego kuko n'umunsi abantu nigisha guteka donc ndakora n'uwo mwuga wo kwigisha guteka donc nico n'ikintu ahantu byanshikanye nayo nyene n'intambwe nziza kandi nifuza no kurenzaho ushobore kuzogenda kuzojabuka nagura imbibe nje gukorera no mu bindi bihugu nakubajije uburyo bufatika wademenye uburyo bufatika bon urana ko umaze imyaka myinshi umaze ku myaka 5 ukorakora ikintu nyene gifatika wowe narakuyemo ikintu cyangwa biragenda neza
okay ikintu uburyo bufatira uburyo materiel amafaranga obya kuko nitiko turatahurana neza shaka ko utariko urantabura neza navuze ati mu myaka umaze uriko urakora bon hari aho bitaba byoroshe mugura ashaka kuvuga ati je muri 5 amaze ndiko ndakora kano kazi naraguze iki canke nashize kuri iki ari kintu naguze ubona ukaraba ko ati kiya kintu nagikuye mu kazi nkora kandi nico kima avantage yo kubandanya nkora ego urashobora natanguye ntafise ikibanza nakiramwe abantu uno munsi nari yubakiye ikibanza nakiramwe abantu iyo ni intambwe okay nico nashaka kumenya kandi ntibirahera kuko uraheze umuntu atangura bukebuke narubatse ikibanza nashoboye kubaka ikibanza and then ndashobora kucagura nkugurura n'ibindi bibanza byinshi nibutse akazina Kicino André Bernard Bernard nagira ndakubaje ni nk'ikintu nashaka kubaza nyene nk'icanke pense ikibazo en fait hari abahungu ngahanze usanga ari aba type baraho bambara neza akambara akaberwa akavuga ati ndasohotse ibintu by'ubuzi ntibimuraba sino kuvuga ngo abahungu gusa ahubwo n'abakobwa ugasanga ari turiste aba make up turagiye mibarabara turasa neza niki kintu ushobora kubwira urabona ko uri mu rwaruka rwiteje imbere navuga ko wihangiye umurimo ku bwawe urumva ikintu bobahanura nk'abajene nkatwe canke tumwibarabara atacu dukora tugaye ubuzi urumva kavuga ati je akajya kasi no gakora niki kintu wohanura aba bajene bafise amaboko kandi bashobora gukora mu bwo gacu usanga ari ubuzi bagaya niki kintu wobahanura nkawe co no hanura nuko okwicara bakiyumvira kwanza ikintu kiri prioritaire mu buzima bwabo nimba gusa neza aico kiza imbere maze ico kintu gishira imbere ntabwo uzokwishikana kuko kugira utera imbere inda kwanza kwicafuza ugaca ukicisha bugufi ya ugahera hasi donc ikintu babwira bicare biyumvire ikintu bakeneye gushikako mu buzima kuko ico uzo entrepreneur cyose ndibaza ntuzogishobora utagira objective ibihe objective nimba bakunda gukora bakore ntibiteho amajambo y'abandi bakurikira umutima wabo kuko ubwo buzi bwitwa ko bugayitse kenshi nibwo usanga uteje imbere umuntu kurusha n'ujya akorera mu biro so gushaza kubegwa ntibikwiye kuko ibyo ni ibintu biza bikagenda me ico uzokora kizosigara Bernard urakoze cyane ko aje hari ibyo niyize nk'umuntu ariko arakora ucubona kumengo nyine nakazi kandi ushirako ingufu kavuga ati je ndagara umutima nimba ushaka kuba uvuga ati je narose kibanza mu byo nakoze byo guteka urumva ko no kubwira ati courage mbega Bernard arubatse ya disengo ikibazo ngiye kubaza ko tubatse nta kundi dusohoza hari ikintu wambaza wewe no kubaza kuri kumenga urakara naguteye ubwoba kandi rero nibaje gutanyiyumvisemo tukibazo bamaze kukimbaza abantu nka batatu muri iki kiganiro cyangwa ngo bafite isura imeze ukuntu iteye ubwoba oya wari mwiza gusa urakara nibijanye n'isura koko mpindura je yo natumiye umuntu turaganira kubyo tuba turiko turagana mugabo nanje ari akabazo kamatsiko nyine ndamubaza kugira ngo numve ko turi kumwe dusoza ari akabazo ngira ndakubaza uri Murundi ego mu Burundi dufise ndabona ubwira nsubize ku ntebe y'ishure oya ndakubaje tu kuki utwenga kandi ndakubaje nakabazo nabajije n'abandi ntacu nimba wari ubikurikirana unyishura ntacu ikibazo mu Burundi dufise ama route nationale nada kuejo gusa arashika 10 ou plus R23 R23
ryakunze kwita irya Rumonge. Igeze abantu bose mbajije 3 bacha barimenye. Bernard katugushimire niba nta kindi kintu ushaka kongeraho canke tugoba tukurimi. Ego akantu kanyuma novuga ni mba gutera intege kwankuraje abandi ba jeune bariko baraja muri uwo mwuga kuko ndabikurikirana nanje ndabona abantu babijamo ko atari bake nk'abankuraje ntibashira imbere gutangurira kurondera amahera ngo babanze bi perfection mu byo barimwo kuko natwe nivyo turimwo hama ntibacike intege maybe bibaye ngombwa tuzogeraho tuzohura twese dushire hamwe ubumenyi bwacu hama dushobore gukuza uyu mwuga tuhe visibilité au niveau national et même au niveau international si besoin. Ego mbega burya nta kuntu mworonderana mugakora nk'aka association kamwebwe kugira ngo ibikoko byanyu bija habona canke bibashe kubonekera abantu. Ego ico ciyumviro ndagifise ndakimanya umwanya munini gusa turafise ikibazo twega abarundi co kwihagararako kuko bwiye umuntu ngo dukorana akantu cabona umengo acashaka kugarako Jean kwereke ko bafise agaciro kurusha ko yewe umukeneye kumurusha kumbe dukenanye twese. Ico nico kibazo gihari sino ndibaza co kinje kwa carabaye ubakera mais franchement ndabankuraja tushire ivyo usirimu ku ruhande byo kugara ku ruhande hama tuje hamwe dukorana ikintu kuko twese turazinanye benshi turazinanye gusa ntituvugana. Yeah. Bernard dusoza ndiko ndabona tatuage kuboko kwa tatuage siguriki na signification ni ifise gusa inyibutsa no Daoud ni erreur de jeunesse. Voilà ni erreur de jeunesse kuko ni bivanye n'igihe nayigize si ikintu novuga ngo nagize ugifise symbole sure. Yeah ngo ni erreur de jeunesse juste canke nibimusanga watipe amaze kubona ko ari fresh akacavuga ati reka ngubite akantu kugira bambone ko nanje ndumwana wo mu gisagara. Nibyo byarimo kwera co gihe niho yahagezweho by'amatatuage y'ama machine électrique aravuga ati nanje ifuko nja kugihe ndabikore nuko nco ituma ndababwira ati ni aho de jeunesse kuko ni ikintu nakoze ntafatiye ku kintu mengo inyenyeri ifise umuriro. Okay Bernard katugushimire wakoze cyane kuza kutubwira mwamwumvise numwe mu bajene biteje imbere murabyumva je ibyo mbashaka numujene yiteje imbere mu maboko yiwe apana kuvuga ngo narize ngo nda secondaire kaminuza ntibivuze ko umuntu adashaka kwiga mugarumva ko ari mu bantu nuvuga ko bishaki ico gukora kandi urumva ko kimugejeje kure mwumvise byinshi atubariye ko yararonse ikibanza akoreramo mu gihe bwa mbere ntiyarafise aho yakorera ntihariguye mu guba ahakorera nigwiwe nimwe rero kugira ngo twebwe abajene tutafise ico gukora natwe twihangira umurimo kugira dukore ibi nibyo mbashaka namanda yobarira nk'umuntu agukeneye Bernard nk'umuntu agukeneye canke wowe ufise réseaux sociaux ukora ku byo umuntu ashaka kurondera akavuga ati no musanga ngaha hari abantu bazora bikiganiro bavuga ati uwo mujama turamukeneye bo gutora gute urafise ukongera mu gutora. Barashobora kuntora ku ma réseaux sociaux presque yose Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Nitwa chef Kaziuska ku batabyumva neza ngira muzoshobora kubyandika muri commentaire. Nitwa chef Kaziuska ariko ama information yose abona ko tume produit ama plat yanje atandukanye baca turakona na WhatsApp yanje biriko na adresse byose babiriko bikuye information zikwiye. Ego reka tugushimire wakoze cyane kuza. Yes namwe mwakoze kunyakira. Bakunzi ba Bujahi TV reka tuvuge ngo nahagaruka tuzosubira nkuko mu bisanzwe mumenyereye kuri micro muri kumwe na Krista Bella behind camera nabwiye ko turi kumwe na CK the professional turasubira n'ibindi biganiro mbibutse gukora subscribe na share na comment ku biganiro byacu.